hari umuntu yavutse arabaho hama kuri uyu munsi ntakiriho. Nawe waravutse urabayeho. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko nawe hariho umunsi utazoba utakiriho. Ntukanguke ahubwo umbabarire cyane. Ariko kuba hari abantu bigeze kuba bariho ariko uyu munsi batakiriho ni ikimenyetso cyerekana yuko nawe natwe umunsi umwe tuzoba tutakiriho. Kandi koko buri munsi ku isi, buri munota haba hapfuye umuntu. Rero kwiyumvisha yuko umenga twebwe ubu munsi cyangwa ntihobaho umunota ariko tuzopfa, ni mu rwego rwo kwikingira, kwihebura no kubabara. Ariko mu by'ukuri natwe tuzopfa, kandi jewe wewe bobo nyuma y'imyaka 100 nta n'umwe azoba akiriho. Wereye n'umunsi gushika inyuma y'imyaka 100 abantu ubu ndavuga ati bariho, ndavuga yuko ari bake bazoba bakiriho, hafi ya ntabo. Kuko muri iki gihe umuntu akwiza imyaka 100 ni bake cyane cyane ko uri kuranyumva, nimba wagize ubushobozi bwo kunyumva, bivuga yuko utegereza kuba ukuze, kuko nta bana bashobora kumva izi video cyane cyane yuko zinyura kuri YouTube. Ariko nubwo uri umwana, ariko cyane cyane ndazi ko banyumva bakuze, ndazi yuko ata myaka 100 isigaye tukiriho. Ibi rero nibikwereka neza yuko ukwiye gukora neza uko ushoboye kose, kugira ngo igihe uzoba warapfuye hazobe hari ikintu byibuze abantu bakwibukira ko bakavuga ati naka yarakoze iki kintu, cyanke naka yarigeze kumfasha, cyanke naka buriya yarasenga, cyanke naka buriya yarameze neza. Rero guhemukira umuntu, gukora ibintu bibi kugira ngo ubabaze mugenzi wawe nkaho umenga niyo babarana ikintu uzoba wungutse, kandi uzi neza yuko nawe atani igihe kirekire usigaje hano ku isi, novuga ati ni ukuhenda cyane, ni ukwiyononera icyo nokwita uburuhuko bwawe. Erega wabyanka wabyemera, nta cyanditse kizohererayo. Ibyanditse muri Bibiliya byose hajya nta kintu na kimwe kizogira ko iherezo rizohaba. Ariko nubwo iherezo rizohaba, umunsi wa mbere w'iherezo ryawe n'umunsi uzopfa. Kuko umunsi uzopfa, amahirwe yose niba uzopfanye ibyaha bizoba biheze, nta wundi mwanya wo kwihana uzoronka. Ego miherezo rizoba mu nyuma jya bose, ariko wewe bugerezo ry'iwawe rimanza rikaba ujya munsi ubupfuye. Kuko nimba utarihana ibyo biba biheze, nimba warihanye ibyo biba biheze. Iryo herezo rizoba urubanza rwawe, novuga ati ruba rusa n'uruviza aho gwerekeje. Nimba rero hari umuntu yigeze kuba ariho ubu akaba atakiriho, ni ikimenyetso cyerekana neza yuko nawe umunsi umwe utazoba ukiriho. Ibyo ukora byose rero, mu byo ujyango byose rero, uno munsi ntugire ngo nzokora ibi nzoba ndabikora ejo, kuko benshi barasezerana babwira bati tuzobona nejo, ariko bikarangira umwe muri bo atahageze. Ibi rero nimba nawe hari ibintu wifuza gukora mu buzima bwawe, bikore uyu munsi, kandi ubikore neza cyane ku buryo nawe ubiravye uzovuga ati ego me nabikoze vraiment. Kucerekeye ukwitegurira, novuga ati ibi bintu byo kuvuga ati nta numwe azoramba igihe n'igihe. Umugabo umwe niwo Imana yigeze kubarira ati wewe rero inyuma y'igiki niki uzopfa. Uyu mugabo bari bamuhaye icyo no kwita ikiringo, bamubwira ati rero iki gihe nticyakwiye wewe uzopfa. Bamuhaye imyaka 10. Uyu rero mu mwaka wa mbere aragira ati nzoba ndihana, mu mwaka wa kabiri nzoba ndihana, mu mwaka wa gatatu nzoba ndihana, igihe kiracyahari, mu mwaka wa 4, mu mwaka wa 5, wa 6, w'indwi, w'umunani, w'icenda ngo nzoba ndihana. Agiye umwaka w'icenda avuga ati rero uyu ni umwaka wa nyuma ntegerezwa kwihana, atariko hinge manza nk'utu n'utu nzokwihana ejo. Umunsi wa nyuma uragera, ati hinge ndihana mu masaha aza kugira ngo sinogeye no gucumura. Iyo saha iragera, asanga n'ubundi
kubera yamenyeye gusamara uno bica birangira agiye mu muriro kubera yuko byanse. Ejo nejo tsoba gutegura ikintu nzogikora ejo, kuko ejo nawe uzosanga ibindi. Ejo nawe wowe harategura ngo ikintu nzogishira ejo. Muri make ubufashe programa zejo ukazinizamo ikindi kintu izo programa zitazi, ugasanga mbere ico kintu uvuga ngo iki nzogikora ejo nta n'umwanya uzokirongera, kuko ejo nawe hasanzwe hari ibindi byinshi byo gukora. Rero nico gituma ndakubwira nti ukwihenda mu buzima no kugira ngo ibi bintu nzoba ndabikora. Nimba ari kwihana ihana uyu munsi, nimba ari kugira neza bikora uyu munsi, nimba ari iterambere rihera uyu munsi uzirondera. Arakajambo ndanka ngo turacyari bato ngo turabikora, ngo ndacyahari ngo nzoba ndihana uyaye. Ejo nawe ntuzi kuzobukiriho, cyane yuko nakubwiye ko buri musegonda buri munota bapfuye umuntu. Ubizi gute kutagira upfu bunyene? Ubizi gute ko ejo uzosikayo? Kora neza buri munsi rero. Burya uramuka kubwira ati n'umunsi ku mugoroba uraza gupfa. Utabaye nk'uyu mugabo yarinze apfa kubera kwihe gusamara. Ndazi yuko kuri uyu munsi uko barati uyu munsi ku mugoroba 12 uraza gupfa. Uru turacyari mu gitoro ukavuga ati uyu munsi ku mugoroba uraza gupfa. Ndazi ko uyu munsi ryo ndarirenga ata muntu ugiriye nabi. Ugerageza uko ushoboye kose ukirirwa ubanye neza n'abantu, kandi ugatangura kubona yuko abantu ari beza, ukabakorera ibyiza, ukihana, ukitunganya. Ndazi ko atacyajorenga ukoze. Buri munsi rero baho baho nkaho uyo munsi ukarangira uri buze gupfa, cyane yuko hari umunsi buzoba uko nyene, uwo munsi ukarangira wapfuye. Rero baho uko kugira ngo buri munsi wagati n'ubundi hari gihe ku mugoroba napfa. Baho gati ku mugoroba ndapfa kugira ngo wame ugiri neza, ati buri mwanya ntushobora gupfa, kugira ngo wame ugiri neza wisuzuma umutima wawe ko wihanye ata muntu ugirira nabi. Bityo nubwo bitoba nyuma y'igihe kanaka hari umunsi bizowukuri, uwo munsi ntuwurenge. Baho witeguye rero kugira ngo uzobone icyo no kwita ineza yo mwijuru, uryoherwane n'abamarayika, cyane igihe bazobe ko baraba ibikorwa wakoreye ku isi. Inshuti yanje, si mu by'Imana gusa no mu by'iterambere. Kora cyane uko ushoboye kose, ukore kugira ngo ushike kuri bya bintu byose wumva ufise nk'inzozi. Byandika ahantu uvuga ati rero jewe muri kazoza kanje ndashaka gukora iki niki. Hahandi wumvise ucitse intege, ushuja ahantu wabyanditse ubidabe. None ibi bintu nshaka gushikako nobikira ko gute? Niki gikenewe kugira ngo ngere kuri ibi bintu? Okay, igikenewe kugira ngo ngere kuri ibi bintu si kindi, no gukora cyane. Hanyuma uhita usanga umutima wo gukora cyane urizanye muri wewe, kandi bigutegetse gukora cyane. Kandi muri iki gihe nta kindi uzobusabwa atari gukora cyane. Inshuti yanje, ndakunda cyane rero banyita ari Sexy Sinte. Nadufunga ikiganiro cy'uyu mwanya, reka duhure mu bindi biganiro bikurikira. Icyo no kubwira nuko ndagukunda cyane, kandi twiyemeje ko iyi channel tuzoca tucisha ko ibiganiro byose byo mu mpande zose, kugira ngo buri kintu cyose twame tucigako, tugihanura nako, kugira ngo dushobore guhindura isi kurusha uko twayisanze. Nababwiye uko twahindura isi kurusha uko twayisanze nuko wewe ukorera neza mugenzi wawe agiye gushimira nkamubwira ati rero ntushimire jewe, ahubwo kugira ushimire genda ukore neza mugenzi wawe. Hanyuma mugenzi wawe nawe nagushimira umusabe nkuko ngusabye, hama nawe abikora uko nawe abasabe nkuko nawe wabibasabye. Bityo bizunguruke, one day bizoshika ku mwana wawe cyangwa kuri wewe ubwawe, kuko isi izoba iri kwiragirirwa neza. Hari benshi bazogirirwa neza bivuye kuri ako kagigwa ko kuzunguruka ugirira neza umuntu umusaba nawe ko mu kukushimira azogirira neza mugenzi we. Hanyuma benshi bagirirwe neza muri ubwo buryo, nabo bagirire neza abandi. Bityo uruziga rugume ruzunguruka. Ndazi ko hazogirirwa neza benshi. Ndakunda cyane rero banyita ari Sexy Sinte. Nimba uramaze gukanda subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane, ariko kandi nimba utarakanda subscribe nturacekwa, hita ukanda subscribe aho handitse subscribe cyangwa sabone bivana n'ikiru n'ururimi ukoresha muri telefone yawe. Ndabakunda cyane. Ngicamno icako video buri munsi. Nimba
utararaba izindi video ntugende utaziravye ucukanda kuri profile yacu cyangwa wakazingi izi video zije video igiye kurangira ko tuntu tuje kuri iyi video igiye kurangira ufyonde kugira ngo bandanye wirabira video nyinshi zitandukanye. Ndabakunda cyane.